kumbure ni gishasha ku Burundi mbwa sigishasha mw'isi kuko kimaze imyaka myinshi catanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 ni sentare atari sentare y'igihugu mugabo sentare igizwe n'abahinga mu mategeko mu gukurikirana ibintu bijanye n'amategeko mpuzamakungu na cane amategeko ahana ivyaha bimwe vy'agahomera bunywa canke ivyaha byo mu ntambara. Iyo rero sentare ikora mu vy'ukuri nka sentare n'abategura amadosiye habaremwe n'abavoka baburanira baserukira impande zose arabitwariwe nkaha witwariwe abari leta kuko aya mabi yose akogwa na leta n'inzego za leta. Hanyuma rero abantu bakumviriza kandi amadosiye bayategura koko nka kwije bategura amadosiye yo muri sentare. Abantu rero bagashikiriza vyose uko ibintu vyagenze bakagerageza kwerekana ivyaha maze n'urubanza rugasohoka bashaka. Mugabo iyo ngingo isohoka si ngingo nk'iya sentare y'igihugu canke sentare mpuzamakungu ituma iyo ngingo icija mu ngiro. Ntinja mu ngiro mugabo nayo itaja mu ngiro kenshi nuko vyabaye ku yandi masentare amasentare y'ibihugu canke amasentare mpuzamakungu arabifatirako kuri ayo madosiye kugira akurikirane abo bantu. Urubanza rumeze nk'urwagiye mu mwiherero muri ino ndwi rya sentare nizotanga ingingo yafashe. Mugabo abantu bavuze barashikiriza bamwe bariregura abandi baravuga ivyo babonye nka kujye ko muri sentare haraba amasura y'ababonye ivyo mu Burundi kumwe vyabaye hakaba n'abandi bagiriza hakaba n'abandi bavugiye leta abo bose sentare kacivuga iti ndabitwaye mu mwiherero muri nondwi nzoshikiriza aho mpagaze kandi ahazoba hagaze n'ibindi bihugu bizobigenderako n'izindi sentare zishobora kubifatira. N'ibihugu birazi neza yuko naho idafise inguvu nka sentare y'igihugu canke mpuzamakungu ibihugu vyose birazi yuko ingaruka y'iyo sentare ikomeye ku buryo utokwirengagiza ngo nahatari sentare idafise inguvu ngo sinojaye ngo sinokwitaba. Kenshi bararungika abantu nabo nyine bakisigura kuko barazi ko abantu baza kubifatirako vy'ukuri byo mu Burundi ko bihinduka n'ikindi mugabo ko ababikora bazokurikirana aho nta nkeka nimwe ihari.